Hey guys, muraho murakomeye. Reka dusubire kandi tubahereze ikaze mu kiganiro cyacu aricyo Gwanyu Dr Love. Nkuko mubimenyereye muri kumwe na Pax na Delicia. Murazi ko twama twakoranye ngira mwamaze kubimenyera, mwamaze kutumenyera. So, dufise rero sije ituma abantu benshi biyumvira ku bintu byinshi bitandukanye kandi bamaze kwidushikiriza inshuro nyinshi. Turayibazaniye na mwebwe, turashaka ko muza kugira icyo muyivuze ko mu mpera za kino kiganiro. Sije rero ivuga ngo mbega ku marezo sociaux nka Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter coba ari kibanza kibereye canke kiri fiable aho cizewe aho umuntu ashobora kuronderera umuntu bazokubakana. Sije niyo onye. So Delicia bose nzi ufise ico bivuga ko kwanza imbere ko kwanda tubanza kumviriza ibyo abandi bavuze. Bon, je kubwanje ama réseaux sociaux je suis pour du moins nivyo. Donc ntangorane je binteye nta nagato kuko bon ndashobora sinzi ko ndimo si témoignage comme tel muga kubera ndazi twama twabonye abantu bagira ama mariage bamenyanye kuri za Facebook ku ma site de rencontre ugasanga rero hari akarusho kugira ku ma réseaux sociaux. Jare ntibikorogana birabana hari igihe bikorogana hari n'igihe nyene so je nanje din part ndashobora kubishigikira mugabo harimo ingorane nyinshi ku marezo sociaux. Musanzwe uravyemera kandi ukongera ndavyemera nka bihakana mugabo côté négatif ndashobora kuyihereza pare nini cyane gose kubera ko kenshi bivanye n'ukungene abarundi bakura siko n'ukuntu barondera abageni usanga ari nk'abantu baba bashaka kugira iki amenye yava ukungene yakuze umva ivyonye barabiprivilege mu bintu by'ikibano ca misi yose kubera ko hari igihe ugenda no gupresenta umuntu wanyuka ukazamva papa barakubaza icyo mwamenyanye gute uramuzi neza urazi ko arico kibazo nico kibazo bakunda kubaza abavyeyi nico kinatangura kenshi rero ngira umuvyeyi mubwiye ati jewe uyu muntu tugire mariage twahuriye kuri Facebook kwanza cyambere na mbere abavyeyi bacu bakira gute amarezo sociaux aho ni muri côté familiale barashobora kuyumvira ko cyane gakura na family usanga abavyeyi ibintu by'amarezo sociaux kwanza barabikoresha cyane bamenye n'ibibera ko ikitusa donc babihereza côté négatif mugabo kuri côté yiwawe hajye uvuga ati jewe n'umuntu ndiko ndahiga tuzokubakana ndibaza ko ntangorane kubera ko ndakunda dufate nkaho onye nk'uwo muntu nk'ukuvuza afite target yo guhiga umuntu wakunda. Dufate ko insije tiko turavuga mu gambi sese ku mahezo sociaux hari kidikira hari kararondera mu gafara bise. No, reka ndakubwire Delicia abantu bakoresha amarezo sociaux pour divers raisons. Ego. Hari umuntu akoresha amarezo sociaux araba ibintu bicako. Hari n'undi muntu avuga ati nje ku marezo sociaux ndabe ko no hakuri iki umukunzi siko. Rero umuntu amukuye ko sinibaza ko yoba ari ngorane gusa mugabo mwanyibaza kenshi kuntu biba byama byagenza abantu bahura paraza ugasanga I mean haje badakwandikiye mugasanga turamacinga nyene birashitse nyene bikagira nuko rero bica bigenda rero muhuriye ko hanyuma mugahuza muparvenye guhuza ni sawa mugabo rero ko tigumi garuka ya indi wagumuvugira kuko ntabwo tubwira donc are bavyeyi canke wowe rero uhahuriye nibisanga harimwe ucuvuga ati aha hantu ni hari fiable ibisanga nk'ivya ibisanga jaro rahuye n'umuntu arakubesha siko urashobora guhura n'umutipe urabona kuri Facebook dufate nk'akarero nta muntu numwe yigera public photo oya ni gake hari kera nuho tuzi uho haje ama telefone mashasha wa musanga umuntu ari too much asa neza ari bien sapé ari hamwe hariho murabona bandika ko ngo abantu bibujumbura muze murapibira amafoto y'iwanyu nyayo ti je naramanutse ibujumbura ngiye kurabura kobwa ti namubonye ku ifoto nshitseyo ndamarama nibyo bisanga rero usanga kenshi ku marezo sociaux bahurira umva urashobora kubona umuntu akavuga ati wow tuyu muntu kwera ari kuri top nahura visa ugasanga nundi muntu urabaye desido aho niho usanga abantu benshi bari kubaragirira iki bari baravuga ati na marezo sociaux no ashima umuntu yabonye muri quartier cyangwa umuntu bakuranye cyangwa umuntu yagiye kuronde
so nuko rero no ivuga bo ntangi ma raison atuma ari negative n'ubusuma ego urarira kumwemera kuri rezo bon ntibigeze uvuga ibijyanye sama umuntu afise nka fond compte ugasanga ni nk'umuvye canke umuki tigeze ugasanga nk'inyuma tuba dufise konti y'umuntu n'umukobwa ubona amafoto atesa atobye mugasanga inyuma uravuga ati mana yanjye gusa okazo biri seriye ari umuntu ari seriye aje ku marezo social ahiga umuntu ari seriye nawo uri seriye usanga ari ibintu byoroshe cyane yuko uramuronka hanyuma ukabana so je ndibaza ko ari icyonye mugabo gusa reka duhereze kwanza umwanya abantu batwandikiye hari abantu benshi twapibliye iyi publication tubibaza ku bantu benshi twararonse amakomantere y'abantu benshi hari abantu batwandikiye mu inbox dufate nk'akarorero nk'uyu bita Irakoze Emery Mpawe nayo uyu Irakoze Emery Mpawe nayo ni kuri Facebook ngaha yavuze ati ngo mugiye mwahuye mukayaga mukumvikana ntacobuza ko mubana aha niho kazi urumva ubuhuye n'umuntu mwahuye nibaza yuko ngira yashatse kubishira muri context yo kuvuga ati twarandikiraniye turahana rendezvous turahura hanyuma usanga uko wamwiyumvira peut-être niko wamusanze hanyuma hari undi yitwa Ndayizera Claude nawe yatubwiye ngo muhuye mugahuza ivyiyumviro numva ataco bitwaye na kimwe donc abantu baguma bari positif barabona yuko nta ngorane kurondera umuntu ku marezo sociaux mushobora kubana ego hariho n'undi rero yitwa David Prince Nzobigeraho yavuze ati vyerera bake ariko birakunda mugabo yumva ko yatangiye vyerera bake ariko birakunda umva uyu yabanje kwanda gushiramo question mark yavuga ati hari gihe usanga bidashobora gukunda nyene arapuiza le pour le contre arabandanya kandi akavuga ati icambere biroroha cyane mu gihe uwo muntu mwari muzinanye hari nabandi batombora yego uyu David Prince arabandanya akavuga ati hari nabandi batombora bagakuraho abakunzi nyabo donc hari birashobora gushika iyo yavudana mo aravuga ati so aba nibo dufise kuri page yacu ya Facebook kuri Twitter kuri page ya Twitter hariho umwe konti ya uwitwa Burundi bwanje yavuze ati ivyo vyama vyabaye bakahahurira n'atari benshi cyane umva nawe nyene yavuze ati birashoboka ego so hariho n'uwundi yatwandikiye inbox aratwandikira yitwa Dusenge aratubwira ngo nta place iri specifique yo kuronderamwo uwo muzokubakana arabandanya akagira ati jare utingiye ngaha nzoca ndamuronka donc naho hoba ku marezo sociaux urashobora kuhamukura bo monde actuel twarevuriwe ubunye nta hantu na hamwe ushobora kuvuga ngo aha ngiye niho ushobora gukura umukunzi urashobora kumukura no ku kazi urashobora kumukura ahariho hose donc cyane cyane rero ku marezo sociaux hoho abantu benshi ndumva yuko barabishigikira peut-être ngira niyo maye iri facile cyo kintu ndacibaza ni maye iri facile peut-être umuntu uri kuramwandikira biroroha cyane gose par rapport yuko umwafronta kwanza mu maso nk'abakobwa no wowe uvuga ati wowe urakoresha amarezo sociaux dufate urakoresha nk'amarezo sociaux abahungu barakwafronta sana cyangwa usanga mu maso muyandi no apana mu maso muyandi ku marezo sociaux jare ko kwandikira inbox barakubahuka yiko je baranyubahuka mo apana kunyubahuka komite gusa baranyandikira barakwandikira mugabo hari gihe usanga uyo muntu arashobora kuba kunzi ntakwandikira ego ntakuvugishe mugabo akumva kumenga aciye ku marezo sociaux mu kukwandikira biro ugasanga muhuye ntanayambaye mugabo kuri rezo sociaux iyi ni indire zishobora gutuma abantu bakoresha amarezo sociaux cyane mu kutrakaye kubera ko yumva kumenga c'est facile biramworohera cyane kwa front umuntu ça kuja suje mugabo d'une part mego birashisha kuri mwe bw'abakobwa birashisha done umuntu mwandike ku telefone gusa ni hagira nyene mu ndakubaze rero donc umuntu yo kwa front rero kuri telefone we ntiwamwemera kuri
telefone akakundangira kuri telefone andaze kwitegana n'arezo sosio ese njya step yo kubona ntizoshika none sanze tubona etape ya mbere oya none sanze tubonanye gasha paxe dufate nkawe wo turabonanye tangwe guhagarara gutya nta na yambumbiye nise ntango kubwira yambu ico bigenda gute no umuntu amaze kwanza kwiyugurura ku marezo sosio usanga ari ibintu bisanzwe ya reka abantu benshi baba bari timide nabo nyene barabizi bantu muri kumaraga turabizi ko ari muri timide surtout abahungu mudashobora kwafata abakobwa izi somehow mushitse imbere yiwe ashimumera cyatangura kugenda yaba najya nizo nzaza tukazibona aruma nyene ukamubura mugabo gusa aparvenye ku kwafronta nyene no mu maso yandi ugasanga ni ibintu bisanzwe ni sawa frame voilà nico nyene rero tuba turiko turarondera bo reka dusubire kandi duhereze uwundi mwanya hari abantu baturungikiye ama video bariko barabidusigurira baratwesplika reka tubaho umwanya nawo tubumviritse hanyuma turagaruka mu wundi mwanya kugira commentaire ku bintu bazoba bagize iki batubwiye ego murakoze birashika kandi cyane ariko sinovuga yuko ari kuri bose oya hari abantu usanga bahitamo nabi birashika yuko umuntu ushobora kumukura kuri réseaux sociaux ugasanga muriteranye ugasanga muhuje n'amakaraktere ugasanga nyene birakunze yuko mushaka kubana kandi mukagira urugo rwiza bivanye n'uko umuntu wese umwe wese ko mwagiye muravugana kandi uko umuntu wese mwagiye muriterana birashika cyane yuko rero ko ushobora kugira urugo rwiza ndabaramukije kurondera umukunzi kuri social media nta kibazo na kimwe bitera igikuru ni ukumenya impamvu zitumye urondera umukunzi kuri social media ukwiye gukurikiza intambwe zikurikira kugira urukundo rwawe rwo kuri social media ruzarugira akamaro ukwiye kuba imvuga kuri ibyo ukora byose bikabamo ukuri ukwiye kutazana akahise kawe mu rukundo rwawe n'uwo muhuriye kuri social media mu kirundi baraciye umugani ngo umwana apfira mu iteruro ibyo ukora byose biha inzira nziza uhereye ku ntango ntiwerekane imbaraga zawe nke ahubwo ba fier y'ibyo uri kurakora ko uwukunda by'ukuri umwishimiye fata umwanya wo kumumenya ibyo postinga ibyo yaga na bagenzi biwe urabe ko amarangamutima yawe ahura nabyo ingingo ya nyuma be careful ku ntambwe yose ukora bamagabo maze urukundo rwawe rwogere murakoze. Hello guys, ku ma réseaux sociaux sinumva ko ari place iri fiable yo kurondera ko umuntu zo kubakana kubera ko umuntu muhuriye ku ma réseaux sociaux ashobora kubesha akakwereka image nziza muri kumwe mutaragirana mariage ukabona ko ari umwana mwiza ashaka ibintu nk'ibyo hama mugeze mu rugo ukamubona kindi image utaruzi ejo hakatangura kuyiduka ibintu nk'ibyo sico kimwe n'umuntu muba mwarakoranye cyangwa umuntu wakutse ariko parfois ashobora kuronka umuntu mubakana mu réseaux sociaux cyangwa ugasangana umuntu umeze neza ntakwiyorohetse ko muragize kandi n'urugo rwiza birashoboka nabyo birashoboka. Jewe ku ruhande rwanje nibaza yuko atahantu na hamwe hategekanijwe ngo umuntu azokura umukunzi ni ukuvuga ahariho hose umuntu ashobora kuhakura umukunzi ntibisigura neza yuko no ku ma réseaux sociaux umuntu ashobora kuhamukura kuko jewe bivanye peut-être n'ukuntu numva ibintu nibaza yuko relation ahanini igizwe na communication nziza. Communication dusanzwe tuzi ko nyene nayo ma réseaux sociaux ari na mamoya adutuma ducommuniquer facilement ego nibaza rero yuko vyoroshe cyane donc binashoboka yuko abantu bakundanira ku ma réseaux sociaux bikanagera kure kuko je ndaza abantu benshi bamaze gukundanira ku ma réseaux sociaux hanyuma bakabana donc bamenyaniye ku ma réseaux sociaux so ivyo nibaza yuko
nibaza ko ataco bitwaye kubera ko tuvuze ngo umuntu ngo mumenyaniye kuri réseaux sociaux ngo ntubumuzi neza nigiki kubwira yuko uwo muhuriye wowe mu buzima bwa minsi yose mumenya ko nta muntu amenya uwundi muntu mu bisanzwe tumenya ico umuntu yatubwiye mu bisanzwe agerageje rero akeneye kukubwira ibintu arabikubwira adakeneye kubikubwira naho ntabikubwira ni ukuvuga rero ngo iyo wahuye n'umuntu mubi kuri réseaux sociaux ntibisigura ko ari ikibazo ca réseaux sociaux oya ahubwo ikibazo ni c'uwo muntu ni nk'uko ushobora guhura n'umuntu mubi munzinanye musanzwe mumenye ni ukuvuga rero ngo iyo wahuye n'umuntu mubi kuri réseaux sociaux ntibisigura ko ari ikibazo ca réseaux sociaux oya ahubwo ikibazo ni c'uwo muntu ni nk'uko ushobora guhura n'umuntu mubi munzinanye musanzwe mumenyeranye wanashima mushobora kuba mwarakuranye so ivyo rero ni ibintu tutoca dufata ngo dutikosa ku ma réseaux sociaux ahubwo ikibazo n'abantu tuba twahuye nabo jewe rero nibaza neza yuko ku ruhande rw'iwanje numva réseaux sociaux atacu zitwaye umuntu arashobora kuhakura umukunzi dufate ku makomantere y'abantu bahejeje kutubwira duhere nko kuri uyu Bella yatubwiye ngo wewe yumva ko umenga nta ngorane ku ma réseaux sociaux guhurira ko n'umuntu umuntu ari mwiza en general wewe yabona ko umenga nta ngorane nta kibazo kimuteye wewe so uyu ni uwa mbere atubwiye uwa kabiri nawe ni umuhungu yitwa Evariste wewe yatanze n'amahanutse n'amakriteri umuntu yo kwisunga kugira ngo umuronderere ku ma réseaux sociaux kandi aranatubwira ati nawe nati mu gihe ubuzi ico ugiye kurondera ko ego mu gihe uzi ico ugiye kurondera ku ma réseaux sociaux nawe nta ngorane hama hari abandi bakobwa babiri Keke na Lucky nabone nyene gusa Lucky wewe yabaye nk'ushiramo question navuga ati yagiye ahantu nyene aravuga ati ewa tigiye ku bwanje ati ndibaza nti hari fiable cyane gose ti mugana ubwo bishobora gushika ukamukuraho umugabo we wavuga ati fiabilité ngira yayihaye nka 30% uri kurayira nka 20 yeah hanyuma Keke nawe we yavuze yuko birashika kenshi abantu bagahurira ku ma réseaux sociaux bakabana so parce que nibaza yuko en soi twebonye ma commentaire abantu bavuze ibintu nk'ivyo urabona ko abantu bashari ku la majorité bayikunda so twebwe ico nico twibaza ni ku kote iwacu n'abadukurikiranye n'abaduhaye ama commentaire n'abashoboye kuduha akanya kabo n'abaduhaye akanya kabo barabitubwira ko so reka rero tubasabe namwe siko murashobora kuba mufise ivyiyumviro byinshi kuri isije umwe wese afise ukuntu yoriente ibintu vyiwe n'ifire kandi umuntu wese afise ukuntu atahura ibintu vyiwe dushaka rero mwe mutubwire si mubona yuko ama réseaux sociaux ari fiable cyane gose ku buryo yuko ushobora kwiyangaja n'umuntu wari we wese ku ma réseaux sociaux hanyuma mukazogera igihe mukagira mariage so nico tubasabye nta kindi mu bitubwire mu makomantere murakoze naho ubutaha ciao ego